Hello family, it's Imo Burundi. Welcome again. Murahawe ikaze kuri channel yacu Immobilier Burundi. Uno musi wazaniye ikiganiro mu biganiro bizoza biragufasha mu kubungabunga, mu gufata neza inzu zawe canke se inzu yawe, ubwubako bwawe canke se uburaro bwiza bwawe. Ufise inzu umaranye imyaka 20, 30, 40 itarahinduka. Salo ikiri ya yindi, icumba kikiri ca kindi kuva uyinjira. Uno musi urafise possibilité yo guhindura inzu yawe ukayigira nka shasha cyangwa se ikamera nkuko yubatswe uno musi. Uri mushasha kuri channel yacu, turagusaba gufyonda subscribe na kanya gakengeri kugira ngo ubandanye wibonera ibiganiro vyacu ku mwanya. So muri image yacu ya mbere murabona ko dufise background imeze nk'ishaje canke salo yacu imeze nk'ishaje tugomba guhindura. Mbere yuko uhindura ikintu icyo cyose mu nzu yawe, hari ibintu bini ngombwa ubanza kugenderako. Icya mbere ubanze urabe uburebure bwaho ugiye guhindura uko hangana, nyimba ari icumba, nyimba ari salo, nyimba ari toilette canke se hariho hose ugiye guhindura mu nzu yawe. Hanyuma icya kabiri ni irangi canke se ibara ugiye gukoresha mu gusiga inzu yawe, kubera yuko ibara rija muri salo siryo rija muri douche canke se muri toilette canke se ahandi hariho hose. Icya gatatu emplacement y'ama immeuble yawe. Hanyuma icya kane ni guhindura ama immeuble canke se ibikoresho ufise mu nzu yawe, iba igitanda canke se intebe canke se ububati, kubera yuko uhinduye ikintu mu nzu yawe kica gitanga iyindi image mu nzu yawe. So muri iyi image urabona yuko twari dufise ibintu bishaje ariko bije bifise iyindi shusho. Muri iyi image yacu ya kabiri kabisa urabona ko ni ibintu bisa neza, ibintu biboneka neza, ibara ryo ku rukuta risa neza, ahantu hari salon twahahindura nako na emplacement ukuntu yari imeze yahindutse, vraiment ni ibintu biboneka neza. Hanyuma ikintu kiri important cyane kuri uruhande rwo kubamfu, muribuka ko twari duhafise akabati, hanyuma hari n'idirisha ariko twongejemwo umuryango kubera yuko umuco w'inzu uhesha ishusho nziza inzu kandi ubonekesha inzu neza. Hanyuma muri salle à manger murazi ko twari tuhafise akadirisha gatonya, twagakuyeho, turahubaka tuhashira iyindi shusho. Hanyuma murabona yuko dufise intebe zisa neza, zimbaho zisa neza, zimeze neza, akabati k'imbaho, imiryango y'imbaho. Hanyuma murabona ko na salo isanzwe twayihinduye tureshira kuri uruhande gwino kabisa, ni ibintu bisa neza biboneka neza. Ibi rero ni twavuga yuko ni simple canke se ni bisanzwe. Ushaka guhindura inzu yawe, ushaka guhindura inzu yawe birengeye ibiinya, ushobora kwihindura uko ushoboye bivanye n'uburyo wewe ufise. Urabona muri image ya gatatu vraiment birasa neza kabisa, ni ibintu biri presentable kabisa, ibintu by'amafaranga kabisa. Wifite amafaranga yawe ugahindura uko wumva wifuza, cyangwa se tukavuga ni looks, cyangwa se tukavuga icumba kiri looks, cyangwa se salo iri looks. Impinduka si kuri salo gusa, ushobora guhindura igikoni cyawe. Urabona igikoni twe dufise kirasanzwe, hanyuma uravye muri image ukurikira vraiment urabona yuko ikintu cyahindutse, ni ikintu kinini cyane, ukuntu isa, ibara ririmwo, hanyuma n'ukuntu ivyombo byahindutse cyangwa se ibikoresho dufise mu ngaho, nubwo dufise mu bikenya ariko biravana n'inzu yawe we ibyo ufise, cyangwa se ibyo ushaka guhindura uko bizoba bimeze, nawe uzocubona impinduka. Ushobora no guhindura toilette yawe, douche yawe, icumba cyawe, bivanye nuko wowe ubyumva ubyifuza. So nimba wifuza ko duhindura inzu yawe cyangwa se tukwereka uko ugomba guhindura inzu yawe, ushobora kudukontakta kuri izi nimero zikurikira, hanyuma tukwereke icyo ugomba gukora mu guhindura inzu yawe.